Mwaramutse neza nanone cyangwa se mumeze neza aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese reka tubifurize ibihe byiza cyane abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turi mu gatondo ko kuri wa Mungu kwigenekerezo ya gatandatu w'ukwezi n'ukw'icumi umwaka w'2024 mwese turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo usharonka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu aho tugaruka ku makuru akomeye cyane abagezweho aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu muri uno mwanya. Mu gihe hakomeje kugenda aravugwa injizwa ry'ugwaruka rugiye rutandukanye rwiganjemo abahungu nga mu gihugu cy'u Burundi bariko barinjizwa mu gisoda kuko ku munsi w'ejo twaje kugenda turabigera ko ndetse by'umwihariko ugwaruka rushika ku bihumbi 10 ako aribwo rwariko ruriyandikisha canke rumaze kwiyandikishwa mu gihugu hose nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda radusumira nuko mw'ishamba rya Kibira hongeye kumvikana urufaya rw'amasasu. Bamwe mu banyagihugu rero begereye ibice bya Kibitoke kumvo z'amakuru ariko araturukayo baremeza ko by'umwihariko hafi iminota ishika kuri 40 yashize bariyo barumva urusaku rw'imbunda ntoya n'imbunda ziremereye cyane. Babanje gukeka ko haba hariko haraberamo intambara ku buryo bukomakomeye cyane kuko iki gice gikunze kugenda kiraberamo imirwano ariko kandi hakabura n'utabara. Maze ariko baza kugenda bamenya yuko harimo abasoda bariko baritorezwa ku buryo bukomeye cyane ndetse bikaba bivuga ko barimo baritozwa cyangwa se barahabwa imyemenyerezo igendanye by'umwihariko no kuba bashaka kwiga gukoresha impoho ziremereye cyane cyangwa imbunda ziremereye cyane. Ibi biriko birajyana n'imigambi ya President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bafashe ingingo yo gutoza igisoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira akomeza kugenda aradushika muri uno mwanya aravuga ko inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zikomeje gukora iyo bwabaga. Ni mu gihe ku munsi hakomeza kugenda ngo harongerwa umubare munini w'abasoda mu bice bigiye bitandukanye cyane mu shamba rya Kibira aho gushika ubu ngubu bivuga ko ibikoresho biremereye cyane byamaze kugenda birashika. Hari bamwe bagira ubwoba bwo gukorera by'umwihariko baba bagiye kugaba ibitero bikomakomeye cyane kuri Redi Tabara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi abandi bakaba bavuga ko by'umwihariko u Burundi bwa buriko buragerageza kuzotera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakaba bagerageza kuzotera ibuye mu gihuru kugira ngo barebe icyo vumbukamo. Abanyagihugu icyakora ntibajya umunwa mu kugaragaza ko batewe ubwoba n'impoho abasoda bariko bagenda baribonekeza bafise mu gihe by'umwihariko hamaze iminsi haravuga ko mu Kibira herutse kugwa abasoda benshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira muri uno mwanya nanone aravuga ko ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi by'umwihariko rimwe mu banyagihugu bakomeza kugenda baratabaza ubutegetsi muri rusange. Ni mu gihe kandi ndaza kugaruka ku makuru avuga ko Umutama Honorable Agathon akaba n'umushinga amateka avuga ko yiteguye kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe by'umwihariko ariko kandi akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda haragaragara canke hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye n'imyiteguro y'amatora ndetse gushika ubu ngubu batari bakeya bakaba barakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza ndetse by'umwihariko ari n'ikibazo gikomakomeye cyane ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ko by'umwihariko amatora ariko arategurwa ariko aratera benshi impungenge nk'uko biriko biragaragara mu gihe CNDD-FDD arikomeje kugenda iriharira ibice bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'imyiteguro y'aya matora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muraza kunyemerera kandi ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haraheze imisi by'umwihariko muri kino cyumweru mu mpera z'icyo cyumweru turimo cyangwa muri indwi turimo Bwana Tshisekedi yerekeje mu gihugu cy'u Bufaransa ku mugabane w'Uburaya aho yari yitabiriye inama yahurizaga abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango usanzwe urakoresha ururimi rw'igifaransa. Biravuga ko rero Tshisekedi yakomeje kugenda arivumbura kuri President Emmanuel Macron arongoye igihugu cy'u Bufaransa ndetse akaba yamaze no kugaruka i Kinshasa nk'uko biriko biratangazwa.
turagaruka kandi ku mpamvu zamaze kugenda zirashigwa ahabona ku bigendanye n'isanganya ndetse by'umwihariko n'ibibazo bikomakomeye cyane byarateye by'umwihariko isanganya y'ubwato bivuga ko yaba yarahitanye abashika ku majana abiri nk'uko biko biratangazwa. Ndabaye kaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye abatwumviriza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, birumvikana yuko tubahaye ikaze mwese abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu ntara zigiye zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hirya no hino, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kuba mwogira ibihe byiza cyane. Abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye bari mu bihugu by'abanyi, abatwumviriza bari muri Congo, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'u Rwanda, turabahaye ikaze mwese. Abari i Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabaramukije. Waramutse neza cange wiriwe bigendanye nawe uherereye. Ikaze ngaha kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abakomeza kugenda by'umwihariko baratwumviriza mwese ikaze. Dore amakuru rero by'umwihariko twabateguriye ka tuyatangurira muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abanyagihugu baturiye mu gace ka Cibitoke cyangwa se mu ntara Cibitoke baragaragaza ko batewe impungenge n'urusaku rw'imbunda rwongeye kubyuka rwumvikana mu rukerera kuri kino cyumweru. Amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero bumvishe ibiturika bikomakomeye cyane ndetse by'umwihariko ibiturika bikaba byaje kugenda biramara hafi nk'iminota ishika kuri 40 hagati ya 40 n'isaha byatanguye mu rukerera rwo kuri uyu wa Mungu. Abanyagihugu baravuga ko bakomeje kugenda barabangamirwa n'umutekano mukeya mu gihe iki gice gisanzwe kibonekezamo abasoda, usibye kuba haherutse ubwoba ndetse by'umwihariko bwateye abanyagihugu guhamuka nyuma y'ibitigiri byavuzwe by'abasoda baba baraguye muri iryo shamba nyuma y'igitero kitigeze kiravugwaho rumwe cyangwa se ngo hasobanurwe impamvu yacyo. Abanyagihugu ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bakavuga ko ari inkuba yoba yarakubise abasoda, ariko abandi bakavuga ko hoba by'umwihariko harakomerekejwemo abasoda bashika kuri 90, abandi bashika ku 181 bagapfa ndetse by'umwihariko harimo n'uwarurongoye iyo nkambi yari irimo iratanga imyimenyerezo. Amakuru avuga ko abantu bakomeje kugenda n'ubundi baravuga ko aka gace gakomeza kwibonekezamo umutekano muke cyane, haba abasoda b'u Burundi bariko barava kwiba inka muri Congo, abandi bariko barasahura ibintu ndetse n'abandi bariko barajya kugwana muri Congo, ariko kandi akaba ari n'abandi bakomeje kugenda baroherezwa muri iryo shamba rya Kibira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira avuga ko by'umwihariko haje kumvikanamo ibiturika bikomakomeye cyane. Icyakora hari umwe mu banyagihugu avuga ko we kubwe akeka ko hoba hariko haratangirwamo imyitozo cyangwa imyimenyerezo y'igisoda mu gihe mu makambi agiye atandukanye y'igisoda c'u Burundi n'ubundi hakomeje kugenda harabera cyangwa se by'umwihariko haribonekeza icyo twakwita by'umwihariko gutoza abasoda ku rwego rukomakomeye cyane. Hari bamwe rero batangaza ndetse bakanagaragaza ko by'umwihariko ibiriko biraba n'ubundi ari ugutanga imyimenyerezo, bivuga ko abasoda baba boroherejwe muri icyo gice bitewe n'uko ari igice kirimo ishamba rinini cyane, aribo bari kwiga gukoresha zimwe mu mhoho zinini cyane ndetse no kwiga gutega ibisasu biremereye cyane ndetse no kwiga kurashisha intwaro zirasa kure cyangwa imbunda zirasa ku ntera ya kure. Abanyagihugu benshi rero bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu biriko biratangazwa cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biribonekeza, by'umwihariko ari ibintu biteye impungenge ndetse by'umwihariko ari ibintu by'umwihariko biriko birakura umutima abatari bakeya, ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda by'umwihariko akaba akomeza kugenda ashimangira ko inzego z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi zikomeje gukora iyo bishoboka byose by'umwihariko ngo zagure ibigendanye n'igisoda. Amakuru kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi mu nyuma yuko hakomeje kugenda hariyandikisha ibitigiri byinshi by'ugwaruka rushaka kwinjira mu gisoda, abivuga ko bamwe bagiye barashigaho no kwitegeko inkambi zose cyangwa se ibigo bimwe na bimwe byo mu Burundi byuzuyemwo abanyeshuri cyangwa se ariko barimenyereza abigendanye n'igisoda
hakaba hagezweho rero kubajyana muri ibyo bice. Icyakora bivuga ko by'umwihariko abantu bariko bariyandikisha ari benshi cyane, mu gihe umuvugizi w'igisoda c'u Burundi by'umwihariko aherutse gutangaza neza yuko by'umwihariko abashika ku bihumbi 10 ari bamaze kugenda biyandikisha. Ibi kandi biriko biratera impungenge by'umwihariko ku mubare munini w'aba basoda, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibitigira ari byinshi, ndetse abungu bakaba ari ubugira gatatu Burundi bwinjize abasoda muri kino gihe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Muri uyu mwaka wa 2024 abanyagihugu by'umwihariko bamaze kwinjizwa mu gisoda inshuro zishika kuri 3, ariko kandi igitangaje ni uburyo by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye ubwoba, mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza noneho kwinjiza abasoda biganjemo abagabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nta mukobwa uriko urabasha kwinjizwa muri iki gisoda nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yakomeza kugenda aradusumira cyangwa se haradushikira muri uno mwanya nuko hanga mu gihugu cy'u Burundi Umutama Honorable Gatogwasa akomeje kugenda aranenga ibigendanye n'imitegurire y'amatora yimirijwe nga mu gihugu cy'u Burundi, akavuga ko ikibabaje ndetse kinateye impungenge ari uburyo by'umwihariko abanyagihugu ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye itabasha kugenda yoroherana, mu gihe bashinza CNDD-FDD isanzwe iri ku butegetsi kuba by'umwihariko ari wo mugambwe ukomeje kugenda urakomakoma, by'umwihariko ukaba uri gutuma iyindi migambwe itabasha kuba yotora akanya ndetse ngo ibashe kuba yokora amanama nk'uko biriko biratangazwa. Honorable Agathon yivugiye ku radio imwe nga mu gihugu cy'u Burundi, aho yavuze ko by'umwihariko atagishasha yiteze mu matora yimirijwe, ariko kandi by'umwihariko akaba akomeza kugenda avuga ko bazokora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bohoranira agateka ndetse n'uburenganzira bwabo. Hari itangazo ry'umugambwe Sawanya Frodebu ku bigendanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa n'agatotezo uriko urakorerwa n'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi cyangwa udafise ibyiyumviro bimwe bya politike n'uri ku butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda urahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko biri mu itangazo by'umwihariko ry'uwo mugambwe by'umwihariko bahize ahabona ku munsi w'ejo ku igenekerezo ya 5 kwezi kw'icumi mwaka wa 2024 ryatwereka ko ryatewe ko umukono na Patrick Nkurunziza arongoye Sawanya Frodebu ku rwego rw'igihugu. Uwo mugambwe kandi umenyesha ko urajwe inshinga rero n'agatotezo uriko ukorerwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukoresheje ugwaruka rw'imbonerakure ruhurikiye rw'uwo mugambwe, aho rero benshi amabendera ya Sawanya Frodebu abandanya asahugwa, ingoro z'umugambwe zikabomorwa cyangwa se by'umwihariko zikononwa n'izo mbonerakure nk'uko biriko biratangazwa. Ubuserukizi bwa Sawanya Frodebu rero by'umwihariko ku rwego rw'igihugu busozera iryo tangazo busaba inzego zitandukanye guhera ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, inzego z'umutekano mu gihugu ndetse n'abajejwe ubutungane guhagarika ako gatotezo kariko by'umwihariko karakorerwa Sawanya Frodebu kuko rero ngo kataretse by'umwihariko kaba agasema, mu gihe bariko barasaba kandi n'indi migambwe igitandukanye kandi irasaba yuko habaho koroherana ku bigendanye n'ibyiyumvira bya politike nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi kandi intara ya Rumonge baramaze amezi ashika kuri 6 badahembwa, baratabaza basaba izindi nzego kubafasha kugira ngo bashe kuba bohembwa. Bo n'abakozi bo muri radio Izere FM iri ku mugwa mukuru rero w'intara ya Rumonge bashikiriza ako amezi abayereza umwaka ashika muri 6 badahembwa urufaranga na rumwe z'umwariko rw'agahembo. Abakorera kuri iyo radio by'umwariko bakaba bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane, bakemeza ko by'umwariko batakigira ayo bacira n'ayo bamira. Amakuru kandi ava muri iyo radio avuga ko bamwe rero mu bakozi bayo bamaze gukura meza kuko rero babona ko batokorera ubusa. Benjamin Bikorimana mwene iyo radio akaba atagomba rero gutanga amahera kuri abo bakozi nk'uko biko biratangazwa. Ubukene bw'amahera rero buva ko ki rero by'umwariko burategwa n'iki cyane cyane kuri iyo radio.
nk'uko rero ariko twabitohoje Benjamin Bikorimana yaragiye mu matati n'ishirahamwe la Benervasia ryahora rero rihemba abakozi b'iyo radio. Kuva icyo gihe rero iryo shirahamwe ryaciye rikuraho rero akarenge, iyi radio iba yinjiye by'umwihariko mu ngorane zidasanzwe. Mu nyuma hari irindi shirahamwe rero by'umwihariko ryitwa Sinapa ryariko rero rirafasha iyi radio. Abakozi bari biteze ko rero agahenge kagiye kuba ko kwibonekeza, ariko siko byaje biragenda. Bamwe rero mu bo rero twayaze bavuga ko bamahera arenga imiliyoni 12 araboneka buri kwezi, ariko Benjamin Bikorimana aca ayatwara yose atawuzi ico yakoze. Benjamin aca atanga urutonde rw'abantu bagwiriyemo rero abakobwa kugira ngo z'umwihariko barungikirwe ayo mahera kandi atari abakozi b'iradio. Ibyo biri mu bituma rero tudahembwa nkuko bikiratangazwa. Mu ntango z'uyu mwaka wa 2024 kandi uwo Benjamin Bikorimana yarabeshe abo muri Kopesi Rumonge ko agomba azane ibyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Icyo gihe kandi yaranasabye ingurane z'amahera imiliyoni 6 z'amarundi, yaciye ayatwara arayonona. Ibyo byuma by'umwihariko ntibyogugwa n'ubu ishiramwe Kopesi rero Rumonge ririko riramwishyuza ayo mahera nk'uko biratangazwa. Mu mahera Senap by'umwihariko itanga kugira ngo ifashe iradio harimo rero ayo kuriha umuyaga nkuba, by'umwihariko amazi, kuriha amahera inzu radio Izere FM ikoreramo hamwe n'ibindi. Abakozi b'iyo radio batangaje by'umwihariko kuri uyu kuri igenekerezo ya 5 bagiye babona abakozi b'ishyirahamwe by'umwihariko baje guca umuyaga nkuba kuri iyo radio. Amakuru dukora kandi kuri Rumonge akavuga ko n'ubungubu iradio itariko irakora neza, bakoresha igitoro gihenze. Iradio ica ihagarara gusamira gushika habonetse ikindi. Iyo radio by'umwihariko ngo yoba ihereranye by'umwihariko Regideso amahera y'amarundi imiliyoni 8 nk'uko biriko biratangazwa. Igice kinini by'umwihariko cy'abakozi bo muri iyo radio by'umwihariko ni abaturuka mu muryango wa Benjamin Bikorimana. Abatava muri uwo muryango by'umwihariko aragerageza akabizeza ko by'umwihariko azahava abirukana atanabahaye agashara kabo. Ibyo biri mu byasubije inyuma rero ibikorwa by'iyo radio. Hari n'umugwire by'umwihariko wamenyesha makuru baheruka kwitura ubutungane birukanywe ku karenganyo nk'uko rero amasoko yacu akomeza kugenda arabivuga. Abitwa ako rero basigaye kuri iyo radio bemeza ko by'umwihariko babayeho mu buzima bubi. Basaba ikigo kijejwe gutunganya ibimenyesha makuru mu Burundi SNC Burundi, ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru hamwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi gukurikiranira hafi ikibazo cy'iyo radio, by'umwihariko amazi atararenga inkombe kugira ngo abakozi bahembwe imishahara yabo y'amezi ashika kuri 6 nk'uko biriko biratangazwa. Ibi byose kandi birakomeza kugenda bihurirana n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko byose birasa naho by'umwihariko ari akamaramaza. Hari bamwe kandi bakomeza kugenda baranagaragaza banarerekana neza ko by'umwihariko ibikomeje kugenda bironekeza nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko ataho bitandukanye n'ibikomeje kugenda biribonekeza mu bihugu bigiye bitandukanye, cane nka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo hakomeje kugenda haravugwa amakuru y'uko Bwana Tshisekedi arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yarari i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, yaba yaranze kwitabira inama yari ifunguwe ku mugaragaro by'umwihariko na President Emmanuel Macron arongoye igihugu cy'Ubufaransa, mu gihe bivuga ko by'umwihariko Emmanuel Macron ataba yaragize uruhare cyangwa se by'umwihariko ngabashe kuba yaragize icyo atangaza kubigendanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko cyane ku bikorwa bigendanye no kuba yari kuba ari gushinza igihugu cy'u Rwanda kuba aricyo cyazanye imvururu ngaha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi hatanguzwaga cyangwa se hafungurwaga iyo nama ihuriyemo abakuru b'ibihugu ndetse n'imiryango isanzwe ibarizwa mu muryango ukoresha ururimi rw'igifaransa la Francophonie.
yabereye nyene mu gihugu cy'u Bufaransa ubwo Emmanuel Macron yayugururaga yaje kugenda yamagana icyo twakwita by'umwihariko nk'indwano zimaze iminsi zibonekeza mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse by'umwihariko akaba yarakomeje kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko arerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza by'umwihariko ari akamaramaza cane cane mu burasirazuba bwo hagati ndetse no ku ntambara ihuza igihugu c'Uburusiya ndetse na Ukraine. Bwana Tshisekedi yaba yararakajwe rero ngo no kuba atarigeze yamagana igihugu cy'u Rwanda. Bwana Tshisekedi yakomeje kugenda yikoma ko cyoba kigira uruhare mu ngwano ziriko zirabera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni ibintu u Rwanda rwahakanye kenshi rwivuye inyuma. Amakuru kandi akomeza kugenda haradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibyo bintu bikomeza kugenda biribonekeza, by'umwihariko byo byaratumye Bwana Tshisekedi yaba yaratashe inama itarangiye akaba yarafashe rutemikire. N'amakuru tukirimo tuyatohoza, turaza kuyabashikiriza amakuru yacu ari imbere. Mbashimiye kandi ngomeze kubifuriza kugira ibihe byiza dusubira mu masaha ari imbere.